Ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'umukozi w'Imana Guy Merci Kubwayo. Mugikurikirana imisi yose ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu isaha 11 n'igice z'agatondo kuri Muhoza TV. Twige mu kiganiro ikanguro kuri bose kuri Muhoza TV. Imana yacu nihabwe icubahiro, ndonge kubaramutsa kandi abaha ikaze mu kiganiro cyanyu, ikiganiro cyacu ikanguro kuri bose. Ndabizo ko genda kubashikiriza nitwa Guy Merci Kubwayo. Ubugira kandi ngiye kubandanya nino nyigisho ivuga ngo gusobanura Bibiliya no kuyitahura. Ku munsi wejo twarabiye hamwe ikintu ca kane kidufasha gusobanura Bibiliya no kuyitahura. Twabonye yuko iyo turiko turasoma Bibiliya tugomba kurahaba ico iyindi mirongo ivuga canke abandi banditsi bavuga canke ico uwo mwanditsi yavuze mu bindi yanditse, kumbure mu bindi byete canke mu kindi gitabo yanditse, kuko muri Bibiliya hari abantu banditse ibitabo birenga 2 birenga 3. Rero ibyo navyo tubikoresha ryari? Ni mu gihe usomye ijambo rizana amakenga. Nk'ubu nk'akarorero twasomye ijambo ry'Imana mu cete ca mbere Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 12. Ijambo ry'Imana ryavuga ngo ariko sinkundira umugore ko yigisha canke ko aganza umugabo ariko atekereza. No mu cete Paulo yandikiye abikorinto icete ca mbere igice cya 14 umurongo wa 34 Paulo avuga ngo sinkundira ko umugore avuga, sinkundira ko umugore yigisha. Umugore agomba gucereza, agomba gutekereza mu rusengero. Bene data, iyo uri kurasoma ayo majambo ibibazo byinshi bica biza. Nkuko nababwiye ku munsi wejo, hari abantu baciye bavuga ati mu eglise yacu cyangwa mu mashengero yacu nkuko Bibiliya bivuga, Paulo abyandikiye abikorinto, Paulo abyandikiye Timoteyo, abagore ntibavuga mu rusengero, abagore ntibigisha. Nubu hari abagore batigisha mu mashengero amwame, kandi amaverse cyangwa imirongo bisunga ni impejeje kubasomera. Bene data, iyo rero dusomye bene ino mirongo izana amakenga, tujya dukoresha ino principe ya kane cyangwa ino ngingo ngenderwa ko ya kane cyangwa iri tegeko cyangwa ino ruwa ya kane ivuga ngo turaba ico ibindi bitabo muri Bibiliya bivuga kuri kubijanye n'ibyo biguteye amakenga. Hani kiduteye amakenga niki kivuga ngo mbega by'ukuri abagore ntibemerewe kuvuga mu rusengero, abagore ntibemerewe kwigisha. Rero tugira dukoreshe ino principe ya kane kugira ngo dutahure nimba by'ukuri abagore batemerewe kwigisha mu rusengero cyangwa bemerewe kwigisha mu rusengero. Bene data, Bibiliya idusaba kwiga. Bibiliya ntidusaba gutera dufata ingingo ubwo nyene, bidusaba kwiga, bidusaba kuraba, gufata umwanya tukiga tugasuzuma neza. Rero tugira dukoreshe ino principe ya kane ivuga ngo turabe ikindi mirongo ivuga, turabe icyo abandi banditsi babivuzeko, turabe ikibindi bitabo bivuga. N'uwo mwanditsi nyene yavyanditse tujya mu bindi bitabo yanditse turabe icyo yavuze kubijanye na ministere y'abagore. Imana nishimwe cyane. Rero mu nkundirene turabe ijambo ry'Imana, tugira tubanza turabe mbega ibindi bitabo bya Bibiliya bivuga iki cyukuri Bibiliya, kuko ibi Bibiliya igizwe n'ibitabo 66. Nkuko nababwiye ku munsi wejo nibivuguruzanya biruzuzanya bihuriza kukuri. Mwani majambo turabyisunga kugira ngo dufate ingingo. Ntidushobora gufata ingingo twisunze verse imwe cyangwa ikintu kimwe umuntu yavuze. Twisunga n'ibindi bitabo, twisunga n'ibindi byanditswe kugira ngo turabe by'ukuri ico Bibiliya ivuga mu by'ukuri. Ubu rero tugira turabe mu by'ukuri Bibiliya ivuga yuko, simvuze ngo Paulo wenyene, simvuze ngo Paulo avyandikiye Timoteyo cyangwa abikorinto. Ubu tugiye muri Bibiliya yose, muri bino bitabo 66. Mbega by'ukuri umugore ntiyemerewe kuvuga mu rusengero, ntiyemerewe kwigisha? Nivyo tugira turabire hamwe twisunze Bibiliya yose, kuko nababwiye mu gufata ingingo ku maverse amwe ateza amakenga cha twisunga Bibiliya yose tukarabira hamwe iki Bibiliya yose muri rusange, ibitabo byose muri Bibiliya bivuga. Tugira turabe icyo Bibiliya rero muri rusange ivuga, twishimikije ibindi bitabo turabe icyo Bibiliya ivuga. Tugira duhera ku ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ni igice cya 20 umurongo wa 16. Mugabo imbere yuko dusoma ayo majambo ndashaka mu nkundire tubanze dusubira inyuma gatoyi tuje mu gitabo cy'umvugishwa n'Imana Yoweli igice ni cya 2 umurongo wa 28. Bene data, ndabibutse turiko turaba mbega by'ukuri Bibiliya ivuga yuko umugore atagomba kwigisha, kuko Paulo yavyandikiye abikorinto, avyandikira na Timoteyo yuko abagore batagomba kuvuga. Tugomba turaba ibindi bitabo icyo bivuga. Niyo twasanga bivuguruzanya n'ibyo Paulo yavuze,
ca turaba igituma Pawulo yavuze bijya kugira ngo duhurize ku kuri kumwe. Yoweli igice cya 2 umurongo wa 28 ijambo ry'Imana rivuga ngo hanyuma y'ibyo nzosuka mpwemu wanje ku bari n'umubiri bose, murumviriza abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje. Iki kintu mucumve ni Imana iri kirabivuga, nzosuka mpwemu w'Imana ku bari n'umubiri bose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje, abatama banyu bazorota indoto, n'imisore yanyu izobona ivyo yerezwa. Iri ryari isezerano ridasanzwe Imana ubwayo yari kirivugiye. Nzosuka mpwemu wanje ku bahungu n'abakobwa, ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje. Kintu rangaje tubanza kwibaza niki, mbega iyo umugabo ariko arigisha ariko aravuga ubutumwa, ni abarika buvugishwa nande na mpwemu w'Imana. Kandi ngahe ijambo ry'Imana rivuze ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje. Mani majambo Imana ntivuze ngo ntizovugisha abakobwa, ivuze abahungu n'abakobwa izobavugisha. Mwene majambo Pawulo kuvuga ngo abagore nibigishe ntibavuge mu rusengero binyuranye n'uno murongo, kuko abakobwa barashobora kuvugishwa n'Imana, kandi hano bari kuvuga kuvugishwa n'Imana mu buryo bw'ingabire yo kuvugishwa, bari kuvuga kuvugishwa n'Imana mu buryo bwo kuvugishwa n'ibyo muga no mu buryo bwo gukoreshwa n'Imana, kuko iyo mpwemu w'Imana ari mu muntu aramukoresha. Uri kurakora ibikorwa by'Imana ni mpwemu w'Imana bariko aragukoresha. Rero ngaho ijambo ry'Imana rivuze ngo abahungu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje. Reka turabe ibindi bitabo bugira kandi ico bivuga. Usomye ijambo ry'Imana muri Yohana igice nica 20 nabivuze umurongo wa 16, muga kugira mu bitahure muhera ku murongo wa 1 havuga kuzuka kwa Yesu. Kuhera ku murongo wa 11 hatubwira ingene Yesu amaze kuzuka yiyeretse umugore yitwa Maria Magdalena. Bene data, Yesu amaze kuzuka mu kwiyereka Maria Magdalena yamubwiye ikintu gikomeye ku murongo wa 16. Yesu aramuhamagara ati Maria, nawe arahindukira amwitaba mu Giheburayo ati Rabuni, bisobanurwa ngo mwigisha. Yesu aramubwira ati ntunkoreko kuko ntaraduga kwa data, ariko genda kwa bene data ubabarire uti agira aduge kwa se ari weso, kandi ku Mana yiwe ariyo Mana yanyu. Maria Magdalena aragenda barira bigishwa inkuru ati nabonye umwami, abadondera ivyo yamubariye. Bene data, ndashaka mutahure kino kintu. Iyo turiko turavuga ubutumwa bwiza, tuba turiko turavuga ukuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Iyo turiko turavuga ubutumwa bwiza, tuba turiko turavuga ingene Yesu yapfuye akazuka. Mu yandi majambo, Yesu amaze kuzuka, umuntu wa mbere yavuze inkuru nziza, umuntu wa mbere yavuze ubutumwa bwiza, umuntu wa mbere Yesu yarungitse kuvuga ubutumwa bwiza si n'intumwa 12. Yesu umuntu wa mbere yarungitse, umuapotre wa mbere yabayeho tubona Yesu yarungitse ni umugore si n'umugabo. Maria Magdalena niwe muntu wa mbere, ntiyari n'umugabo, yari umugore, niwe muntu wa mbere yabaye intumwa aza kubwira ubutumwa intumwa. Za ntumwa 12 zabwiye ubutumwa bwiza na Maria Magdalena. Maria Magdalena niwe mu apotre, niwe ntumwa ya mbere, niwe yabanje kuvuga ibijanye no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Kubera iki Yesu yahisemo kuyereka umugore ubwa mbere ngo aje kuvuga ubutumwa? Iki ni ikintu gikomeye. Ndabasubiza gato inyuma. Muri kino gihe mu Bisirayeli igihe Yesu yarungika no mugore, abagore nta kibanza bari bafite gikomeye cyane muri societe, bavuzwe ntibumvikwa. Muga Yesu acahitamwo babantu societe yashize hazi. Yesu abariwe atumba kuvuga inkuru yo kuzuka, niwe muntu wa mbere. Mwene majambo, nimba byukuri abagore batagomba kuvuga mu rushengero, nimba abagore batagomba kwigisha, Yesu ntiyari gutuma umugore ngo aje kuvuga inkuru yo kuzuka. Turabandanya ikindi kintu gikomeye cyane. Paulo, uyu nyene Paulo yandikiye Timoteyo ngo abagore ntibavuge mu rusengero, akandikira n'Abikorinto ngo abagore bacereze mu rushengero. Niwe yagarutse mu gice cya 3 mu gice yandikiye Abigalatiya igice cya 3 umurongo wa 28. Yavuze ngo ntiyashobora kuba umuyuda cyangwa umugiriki, ntiyashobora kuba umushumba cyangwa uwidegembya, ntiyashobora kuba umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Ngo ntiyashobora kubaho umugabo cyangwa umugore, kuko mwese muri umwe muri Kristo Yesu. Mani majambo, mu bijanye no gukoreshwa n'Imana, mu bijanye n'ico turi muri Kristo Yesu, ntiturabagabo kandi ntiturabagore. Ndagisubiyemo, mwami w'Imana twarose n'umwe, aduha izina ryo kwitwa abana b'Imana. Mugabo mu kwitwa abana b'Imana ntidufise iri zina rivuga ngo wowe uri umugabo, wowe uri umuhungu, wowe uri umukobwa, wowe uri umugore. Muri Kristo Yesu ngo turi umwe, ngo ntihabaho, ngo ntiyashobora kubaho umugabo cyangwa umugore, kuko turi umwe muri Kristo Yesu. Mu yandi majambo, kugaruka kuvuga ngo umugore ntiyigisha, kugaruka kuvuga ngo umugabo niwe akwiye kwigisha, tuzoba twirengagije icyo turi muri Kristo Yesu. Mu yandi majambo, tuzoba tubaye abanyamubiri cyane, kuko impwemi dukoresha si ingabo si n'ingore. Rero kubera impwemi iri muri twebwe, icyo twacitse muri Kristo Yesu
kitatubwira abahungu cyangwa abakobwa. Ibyo bica bituma uwo ari we wese, yaba umuhungu yaba umukobwa, kubera turi umwe muri Kristo, bica bituma yaba umuhungu yaba umukobwa mu buryo bugaragara avuga ubutumwa bwiza, atari kuvuga ngo uyu n'umugore cyangwa n'umugabo. Ibi rero bica biza kuvuguruza bijya Pawulo yavuze ngo abagore nibacereze mu rushengero, abagore nibatekereze, kuko twisunze yandi maverse turaraba n'iki ibindi bitabo bivuga. Mugabo rero ngaho ikintu kica kiza niki, ko twabonye yuko Bibiliya itavuguruzanya, ko twabonye yuko Bibiliya yuzuzanya. Gute Pawulo yavuze ngo umugore n'umugabo numwe muri Kristo Yesu, nta mugabo cyangwa nta mugore bibaho muri Kristo Yesu? Gute Pawulo cyagaruka akavuga ngo abagore nibavuge mu rusengero? Gute Pawulo cyagaruka akavuga ngo abagore nibacereze? Nico gituma bene data ku munsi w'ejo nzoca ndabereka. Iyo rero ubonye bene ibyo, hari ikindi kintu nzoca ndabereka ku munsi w'ejo. Akenshi ibi byete byanditswe biriko bikemura ibibazo biri mu mashengero. Munyumvirize neza, Pawulo yari umwungere w'iri shengero ry'Ikorinto, niko no bivuga, kuko ab'Ikorinto niwe yababwiye ubutumwa, ababigaratiya niwe yababwiye ubutumwa. Mugabo yaca asiga abapastori cyangwa abungere akagenda kuvuga ubutumwa ahandi mu kindi gihugu, agatanguza ishengero, agasiga abaanse abajenama cyangwa abapastori akabandanya. Mugabo rimwe na rimwe hari igihe havuka ibibazo muri ayo mashengero, rero akaca bandikira ibyete byo gutora inyishu ibibazo bihari. Bisigura ngo nimba mu ishengero ry'Ikorinto abagore batubaha abagabo, mugabo mu bigaratiya cyangwa mu bifilipi abagore bubaha abagabo, ibyete azobandikira bizoba bitandukanye, kuko bizoba bije gutora inyishu zitandukanye ku bibazo bitandukanye. Mani majambo, nimba abagore b'Ikorinto batubaha abagabo, Pawulo kuca bandikira ati abagore nimuvuge mu rushengero, ntibisigura ngo nibyo azocabwira n'abiri Filipi avuze abagore nibavuge mu rushengero kubera ari kibazo ariko arakemura. Ntibisigura ngo ni doctrine ngo abagore ntibagomba kuvuga mu rushengero. Muga bivanye kumbure n'imyifatire itari nziza bariko baragaragaza, arashobora kuvuga ati ntimbanume nibavuge. Muga atari kuvuga ngo ni doctrine, atari kuvuga ngo niko bigomba kwama. Ni nyishu iza gukemura ikibazo umwanya mutoyi imbere yuko ibintu bandanya nkuko byategerezwa. Rero nico bituma tuje turaba imbere yuko nkomeza n'ibindi ababwiye, tuje tubanza kuraba ingene Pawulo yarakoranye n'abandi bagore benshi muri ministere yiwe. Pawulo hari abapotre b'abagore muri Bibiliya tuzobibona mu Isezerano Rishasha. Hari umugore bita Priscilla, uyu yari umukozi w'Imana akomeye cyane kandi yari umugore. Pawulo aramuvuga ko mu Baroma, Pawulo aravuga aradondagura abagore benshi baba apotre b'intumwa bari muri Bibiliya, abashimira ingene ari abakozi b'Imana beza. Rero kugaruka kabuza abagore b'Ikorinto akandikira na Timoteyo ngo abagore ntibigishe, si ukuvuga ngo niko byategerezwa. Hari impamvu yabivuze, mugabo nk'uko tuzobibona yari kakemura ikibazo, si ukuvuga ngo yari inyigisho yemeza yuko abagore batagomba kwigisha. Naco bituma kino kintu cya kane kivuga ngo tugomba kuraba neza icyo ayandi majambo avuga cyangwa ibyo uwo mwanditsi yavuze mu bindi bice. Ni ikintu gikomeye cyane tugomba kwisunga. Ku munsi w'ejo rero tuzoraba ingene Pawulo yashingiye nta abandi bagore bari muri ministeri. Tuje dutahura n'igituma b'Ikorinto yababwiye ntibavuge, n'igituma yandikiye Timoteyo avuga ko abagore batagomba kwigisha. Hari impamvu yabivuze, byari ibibazo ariko arakemura. Ubukira kandi munyumvirize neza, ibi byete kenshi byanditswe ari ukwibutsa inyigisho yatanze no gukemura ibibazo abantu bari barimo. Nk'ubu nk'akarorero, umupapa w'umuryango kanaka, abana biwe barashobora kuba bagararije batanguye kwadukana ingeso zitari nziza, akaca ategeka ati mu rugo rwanje abana banje abataha mu rugo rwanje isaha 12 bose bagomba kuzoba bari muhira. Hanyuma wewe ivyo bikaba byabaye mu myaka 100 iheze. Hanyuma wowe ukacubisoma usomye ati umugabo kanaka yategetse yuko abana umuryango wiwe bose bagomba kuba bari muhira isaha 12. Wewe ubisomye, hari igihe uca wibaza ukavuga uti bwa hundi ni itegeko yuko abana bose bategezwa gutaha 12. Mugabe icyo utatahuye, uwo mugabo yabivuze ariko akemura ibibazo biri mu rugo iwe. Muga ntibyasigura n'abandi bagabo ko bagomba gutegeka abana babo gutaha izo saha. Nijo bituma bino vyete tugomba kuba maso yetu riko turasoma, kuko byinshi bari ko bakemura ibibazo byari bihari, byari ko bakemura ibibazo byari bihari mu mashengero. Kandi uri serugo hari amategeko ufata mu rugo rwawe abandi batagomba gukurikiza, kuko ibibazo biri mu rugo rwawe ntibizugura ngo nivyo biri mu ngo z'abandi. Rero Pawulo kubuza abagore kuvuga, hari ikibazo cyari cyabaye muri ajya amashengero. Abagore hari inyifato itari nziza bari bafise, ku buryo Pawulo afatinye yo kuvuga ati abagore ntibemerewe kuvuga. Cyari ikibazo yari karakemura, muga ntibyasigura ngo ni ibintu byategezwa kuba no mu yandi mashengero cyangwa ngo ni doctrine twese tugomba gukurikiza, kuko nandi maverse yatweretse yaba Yesu ingene Maria Magdalena ari we wa mbere yavuze ubutumwa bwo kuzuka, yaba ingene Yoweli yavugishijwe ingene mwe mu Imana azoza mu bahungu no mu bakobwa bavugishwe nawe. Twabonye na Pawulo nyene ingene mu bigaratiya bo yababwije ko aravuga ati muri umwe muri Kristo Yesu, nta by'abagabo nta n'ibyo abagore. Imana
imana nishimwe cyane cyo gituma bene data ibintu ndiko nababwira birakomeye bidufasha neza gusobanura bibiliya. Imana ibahezagire cyane. Ukeneye kuvuga n'umukozi w'Imana urashobora kuturondera kuri 66 amajana 320 amajana 966. Ndazisubiramwo 66 amajana 320 amajana 966. Abari hanze y'u Burundi mashobora gutanguza agasaraba amajana 257 66 amajana 320 amajana 966. Ihiganiro n'ikanguro kuri bose je nikibashikiriza nitwa Guy Merci kubgayo. Imana ibahezagire. Amen. Ikanguro kuri bose, ikanguro kuri bose, ikiganiro mutegurirwa mugashikirizwa n'umukozi w'Imana Guy Merci kubgayo. Twige mu kiganiro ikanguro kuri bose kuri Muhoza TV.